duherutse ariko kubona mwinjiye umugwi wa Vitaro mugiye gutanga navuga nti ibyo twise ati ni imfashanyo ibikoresho bimwe bimwe bakoresha gukina kuki mwahisemo Vitaro naho turazi ko umugwi wa Atletico mwawugurishije muba musotera kugura Vitaro cyane no icambere na mbere muri 2017 nakwije imyaka 50 imbere umwaka uheze imisi yose umuntu aricara akevari wakaraba niko je ndabikora muri 2017 ndadesida yuko ata ibintu byo gutwara ekipe ntasubira kuko no kubwira yuko ari cyo kintu conyene gishobora kundaza ntasinziriye gutsindwa urukino wateguye je nta bindi birambuza gusinzira kwiri uraza umutima ukavamwo abana bahora bambwira ati mama wese nabyumva utukana iminsi yose uvuga bavuga mu gifaransa des gros mots wewe iminsi yose uvuga des gros mots uvuga amajambo y'ugushwana uri kuvuga mu match ya football mama abantu baraza bakagushavuza ntarakimvuga urabahanura gusa ndakubwiye yuko darashobora gutsindwa bitatu je natsindwa 3-0 nukuri je natasi imfungure ishaburi kanyica nkarara ndashwana mvuga urazi umuntu ashobora gushwana akamara amasaha karavuga ibintu by'umupira kuyera ni kuvuga ore zindi ngorane washwana kuri Atletico yatsinzwe canke nini oya Atletico yatsinzwe equipe nationale mugabo urabona mu nyuma je navuye muri federation muri 2013 ibyo birumvikana naraje kweri ndabibandanye no muri equipe ugasanga mwari muri classement mwari imbere mu nyuma sizi ibindi bintu baye cyavuga nti ibintu rero genda kwije imyaka 50 kweri fata karuhuko shobora kurara ndavuga iby'imipira gusa bivuga mu mutwe kandi ibindi hari ibintu umuntu yukora cyanda decida yuko ibya Atletico ntabyo nsubira n'ubundi n'abana bafashwa nibyo ndafise abandi bana bafashwa mugabo batakindi imipira abana b'imiryango abana b'abakozi banje banja ku ishuri bana ni benshi bizora ibyo nyene mugabo bitandaza ntasinziriye hama rero muri 2000 canda bigira mugabo kujana muri Vitaro je natanguyemwo ndumuma umufana afete kuva kera mufise na Atletico no kuva kwa kundana Vitaro je Vitaro natanguye kuyikunda uno bivuga kuko abakinyi benshi tukinjira muri federation twararungika abana Arusha gukina abakade buyenzi benshi bagiye muri Vitaro bajya ba Saido bose ntibazonkiza Saido ntibazonkiza batambwe tamburya bundi wo muri Vitaro Prolibert bajya twahora tubarungika hanyuma ndagana muri federation hanyuma ndaba president wa federation mugabo novuga yuko umwanya wose je nabaye president wa federation abakinyi ba Vitaro baramfasha kuko hajya utari kumwe n'abakinyi hafi hariho ibintu bikugora bya discipline hajya discipline ikintu gikomeye equipe itarimo discipline biragora bagufasha gute none baramfasha kuko narabiyegereza tukaganira rimwe na rimwe bakambwira ati madame president madame urarabujyanye ariko araja mu zindi nzira zitarizo bakama information yari nkaranse nyuma yawe rero ngaca mpamagara uwo mukinyi hanyuma gaca namubwira nti wowe urabona maze imisi ndagukurikirana ukuntu bijya ukora ivyo bintu par exemple nk'ubundi example cyane ivyo bintu byo gufata abakopine 3-4 wowe uzaza kuzofata abakopine 3-4 uri umukinyi w'umupira kweli hanyuma cyane hanyuma ikindi naco hajya dutegura abamambre nabo ba Vitaro harimo abagenzi n'ubakira abagenzi cyane uvuga nko muri football abagenzi mfise n'abafitaro
bakamfasha ngavuga nte bana hariyo muri equipe nationale kunuku fasha wana dutegure hari abantu bazi gutegura match muri bimwe bindi byose ibintu byose bibaho hajya match zitegurwa kwinshi barafasha navuga nti hari kuunye nk'ubu hariho umukinyi mbona neza yuko atari karakurikira gaca ndababaza kuko mwibuke yuko 2013 Vitaro yaratwaye sekafa president ari Jamal Lydia Ludike iraduga irashika muri 8e uwo mwaka kandi urumva twari twatanguye championnat izi championnat national twari twayitanguye muri 2008 kugira uzugira ama resultat birafata umwanya mugabo ama resultat hajya ntushobora kuyagira utafise equipe yabo nyene babikora hajya ni discipline ikomeye naho rero je navuga nti je de toute façon umunsi navuye muri football zo kugira muri Vitaro Juma nta sinovuga ngo navuye muri football ntakiri president wa equipe mugabo equipe yonyene ndojamo ni Vitaro kuko naho tureke nabo bantu baba bafise ubwenzi nuko kwiyumvamo kuko abakinyi benshi n'ubu tuvugana nabaciye muri izo equipe hariho n'ibindi bibiri ni equipe itagira nyeneyo ngo ijya ni equipe ya Madame Lydia ijya ni equipe na izo equipe rero zitagira banyenezo nizo zimara imyaka myinshi equipe y'abafana y'abantu bayikunda naho ushiramo amategeko ni equipe idashobora kuzimangana gutyo gusa kandi si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu twararavye ama equipe usanga ama equipe yanditswe ku bantu aroroshe kugenda nkuko Atletico itakibaho cyo ni cyambere icya kabiri naco ni equipe y'Ibujumbura naho ndiko ndaraba amatongo yo mu Kayanza je simvuka Ibujumbura je simvuka mu Kayanza je muka Bujumbura iyo rero equipe rero y'Ibujumbura tuvuga tuti tuje hamwe inguvu zose zije hamwe najewe nshiremo inguvu ariko siyo equipe yonyene y'Ibujumbura rero na Interstar ni y'Ibujumbura yego Interstar y'Ibujumbura mugabo umuntu umugeze nide ngo ndahawe nabone kubera dufarikira mugabo hajya benshi bari muri Vitaro benshi bayawunde bande ni benshi cyane kandi iyo equipe novuga ndi president wa federation twakoranye neza muri 2013 kugira dushike ku kintu gishika iyo equipe nje ndayizi kubona yaratwaye sekafa ico gihe kandi ndayizi sinovuga ngo ndayizi nka equipe nationale ndiki perezida mugabo equipe ndayizi abavuga ati umunsi umwe tuzova tumubona Lydia NSEKERA aje gutwara iyo equipe ari president iyo president ibyo ntibishoboka kwera kuko ngaho bigeze ngaho ibyo abafana ba Vitaro boza ati dushaka Madame Lydia ko ari wa president ndakubwira naho byogenda gute kuko bose mfise na 50 mfise 56 ndakubwiye ikintu nanka gutsindwa na match n'amakarata ndakunda gukina amakarata ndakina amakarata n'abana ndakina rudo ndakina ibintu byose bwaho gutsindwa birangora kwera gutsindwa nateguye urukino ivyo rero byo gutwara ivyo bintu nzogenda gufasha ivyo ari byo icyo ushobora gukora mugabo ntari premier responsable haya premier responsable ivyo bintu chakuba premier responsable njo gituma hari ibintu by'imipira bigoye kubona umuntu ashobora kuronka ingorane nyinshi mugabo ikintu ca match kikaraza adasinziriye ntafungure bishoboka ariko ni fair play tuza kuvyuma en fait simba nashaburi en fait urumva wavuze uti nashizemo inguvu nagiziki urumva byanse kuko tuvuge nka mu kazi urashobora kuvuga uti je nakoze ukuntu kandi vraiment je nabikoze ugize esheke ni esheke yavuye kuri wewe peut-être wowe nyene hari ikintu utakoze neza cyangwa muga ibintu by'umupira ari abandi babikoze biragora kwera
kandi nkeka n'ubufana burimo ubwo je sinumva ingene umuntu yo reka je naje nyene mpora ndabivuga sinumva n'umuntu yoreka gufungura ngo yatsinzwe kuri hapfuye umuntu kwaja gufungura Tukikwita nyene cha Vitaro kubona Madame Lydia dushye kumubona muri Vitaro hari abace bibaza ati agomba kugaruka kuzo ihiganwa nawe umunsi umwe azotware federation kandi azotangwe n'iyo equipe ya Vitaro ivyo navyo muca bivuga kwiki ivyo ni ibintu bidashoboka ibintu bidashoboka narabaye president wa federation 2009 à 2013 uyu munsi president mushasha ari kumwe na assemblée générale président wa fédération 2004-2013 uyu munsi president Manalex muri assemblée générale atowe muri 2021 ari kumwe na assemblée générale bangize membre d'honneur wa fédération ya football iyo fédération rero ibyo ushobora kuyifasha byose nzobikora nkuko namye ndabikora kera kandi nibyo nzokwama nkora iminsi yose mugabo kuvuga ngo mu by'amafederation yakwiye oya bishoboka nzoguma mu byo ndimo ndi muri olympique ni sport nk'izindi mugabo byo gutwara federation naragiye yose nzosubira